Twafashe ingendesho duherekeje umuvandimwe wacu nawe si uwundi bamwita Aberindowayo novuga yuko numwe mu bantu basanzwe bakina amareresa mu gihugu cyacu Burundi murazi filime yateye imbere filime novuga yuko yarabwe n'abantu benshi ku rugero ruhambaye cyane gose aho gerageje kuiraba ni filime bise Paradizo ni filime novuga yuko yigishije abantu benshi cyane gose yarabwe ku rugero rukomeye cyane gose n'abantu basanzwe bava hano mu gihugu cyacu Burundi. Bamwitare Aberindowayo aho no munsi twari twavuze ati nkumumenyesha amakuru STAR ndi kumwe n'umukameraman aho twari twamuherekeje ku kibuga c'indege ngaho bivuga yuko yerekeje mu gihugu ca Tanzania kugira ante gukora iki hari bimwe twakoze ikiganiro turamubaza ibibazo bitandukanye ngerageje kuraba ikiganiro byinshi twamubajije ariko ko biri kose byinshi yabitubwiye n'umuri umukozi wa Isaac tuvura dukurikirana ngerageje kuraba muri bimwe twamubajije yagerageje kuvyishura novuga yuko byari biryoshye cyane guherekeza umwana w'igihugu umuhungu w'igihugu sinovuga ko ari umwana kuko n'umupapa asangwa yubatse urabona na madame we yari amuherekeje kuvuga c'indege amwe mu majambo yagiye aravuga yatubwiye yuko agiye mu gihugu ca Tanzania ajanye na bimwe by'akazi bijanye na filime na bimwe by'akandi kazi kari privé kuri we filime nayo ngo agiye gusohora agiye gukora featuring ari kumwe n'abatanzania novuga yuko nimwe mu team za Kanumba Steve Kanumba muramuzi Steve Kanumba novuga yuko yarasanzwe afise team basanzwe bakina na filime ngaho mu gihugu ca Tanzania nawe yagiye kwifadikanya nabo no Murundi yagiye kwifadikanya na bamwe mu banya Tanzania yagiye arasigura bimwe yavuze ati naho ntazi uri mu Giswahili ndakivuga kirundi ariko uko biri kose nzogerageza turanamubaza ibibazo bimwe uko yari yaherekejwe n'abamwe mu journaliste ku kibuga c'indege reka rero tuvuga ati wait and siko biri kose impano y'u Burundi ije gukorana n'impano yo muri Tanzania hariho umusaruro dushobora kuronka mu gihugu cy'u Burundi ndetse nawe agatera imbere kuko ateye imbere igihugu cy'u Burundi kiba giteye imbere ni yavugwa mu makungu iyo agiye gukora ibikorwa vyiwe natwe ibendera ry'igihugu cy'u Burundi rizoduga reka rero tumushyigikire bamwita Aberindowayo ngerageje kura ikiganiro twakoranye egerageza ucishe ko amaso ukuntu vyagenze muri bimwe twagiye kuyaga aho yari yaherekejwe n'uwo bita Fanny Lavine muramuzi asanzwe novuga atwara truafa ya nawe turi kumwe n'uwo bita Dani asanzwe akora afise nawe ne channel yiwe yitwa Kwirondo twarakoranye ikiganiro muravyuka ngaho kuri Isaac TV abo bose nabari bamuherekeje na Jester Boy na namuherekeje no nari nibereye ndetse na madame wa Nduwayo Aberi no twari twibereye ugerageje kuraba ikiganiro yahaye abanditsi ndetse n'abamenyesha makuru hari byinshi yabajijwe tonamwifurije ndetse no kugira urugendo rwiza cyane ndetse umunsi azogaruka tuzomurondera tumubaze uko nibikorwa vyagenze mu gihugu ca Tanzania twari twamuherekeje gushika ku kibuga c'indege ikibuga citiriwe Melchior Ndadaye twari twahishikiye nk'abamenyesha makuru kugira dushobore kumenya ikimujanye twahagurutse mu gatondo ka kare novuga igesi cy'isaha 5 z'igitondo tumuherekeje 5h du matin kugira dushobore kumenya vyinshi kuri we kuko niko kazi tujeje nk'abajournaliste nk'abamenyesha makuru kugira dushobore kumenya vyinshi kuri bamwe canke ku mpano zitandukanye dufise hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka tugerageze kuraba muri bimwe twamubajije Aberindowayo jengiye mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam nivuga yuko ngiye mu bintu byinshi harimo collabo ku bya filime hakabaho n'ibikorwa by'ubudandaji ngiyemwo kwagura imbibe kuko urabona ngansanzwe nkora ubudandaji hanyuma rero nariyumvire ko nojabuka hariya naho ugira ndabe hajya baca umugari mu Kirundi ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze rero ndajabutse mu ntumbero zo kwagura imbibe nzogere hanze ndabe naho ngene bimeze nimbona bishoboka njore kuhakorera hanyuma mu bijanye na filime naho haro filime twakoreye ngaha na n'umugwi ni groupe ya Kanumba the great film ni company ya Kanumba yitavye Imana iyo irabandanya baraje ngaha turakora ama image na capitaine habona ariwe directeur wa iyo company rero twarashoboye gukora ama image ngaha tugiye kubandanya andi ma image n'abatanzania hariya kugira filime ishobore gusohoka irimo korabo y'abantu bose abarundi n'abatanzania nubwo yuko mu Burundi zikunda dufise abakinyi b'amafilme kandi benshi kuri no rugero tugeze ko abakina amafilme benshi cyane biga ni iki wahisemo cyane n'iki cyatumye ujya gukora korabo n'abatanzania kandi Burundi dusanzwe dufise abakinyi kandi benshi babishobora nibaza ko ngaha turabakinyi benshi kandi turamaze gukorana korabo cyane uko twese mutubona munazi ko turabakinyi ba filime kandi turakunda gufashanya mu ncamake ariko kwagura imbibe naho ni vyiza kandi abatanzania no vuga yuko ubwa mbere nibo batwiyumviriye ubwo twihamashi nk'abarundi kubera
baratwiyumviriye ko baravuga ati mu Burundi turabona abantu biko barakora katurangire twokorana hanyuma company ya Kanumba irazino barazino kuturaba baje turamenyana tubinshuti hanyuma turakorana ibikorwa ngaha rero byabaye ngombwa ko jenjabuka n'abandi twari kujana kwiyo filime na fana irimwo ba Repiriva bayirimwo n'abandi benshi nyene ba muzobona ariko nabatambwe bose abantu bamenyere muri filime bayirimwo ariko kubera kujabuka bigoye iki biragoye byabaye ngombwa ko jenseruka nkumwe muri bo kugira mbandanye gukorerana hariya nshimwe ama image mvange twerekane nyene ko twakoze ku mpande zose filime Partage no vuga yuko yanditse amateka mu gice cy'uburundi yarabwiye byinshi kandi yarabwiye n'abantu benshi cyane mbega tuvuge yuko aho ugiye mu gihugu cya Tanzania turazi yuko filime nyinshi asangwa zikina mu rurimi rw'Igiswahili ndetse n'icyongereza mbega ugiye kwakitinga muri iyo filime uvuga ikirundi canke uzokoresha rurimi rwabo naho ururimi rw'Igiswahili ari novuga ariko n'ururimi rwo muri East Africa cyose turavuga ugiye gukina iyo filime mu rurimi rw'ikirundi canke uzokoresha Igiswahili filime twayikoze mu Giswahili barabizi naragerageje nubwo bitoroshe mugabo mutasikia Kiswahili cha Kirundi donc buryo Giswahili umuntu yacose mwibere nundi yagitoraguye mwibarabara bwiza buyenze akamikitama kandi kitamwe ntivyigira biba original rero je nzovuga Gaswahili nyene karinganiye na je mugo umuntu yumva ivyo ndiko ndashaka kuvuga rero novuga yuko filime iri mu Giswahili mugabo harageze cyo turayikina ndavyibutse sivyo baravuga yuko ikintu gikoranye mu Giswahili warakivuga mu Kirundi bivuze yuko aho hantu bazoca bakubita ko nk'igicongereza akajya gaja kinyuma ko gusigura wari uvyemerewe nyene urabona urashobora kuvuga Igiswahili harimo wasanga ijambo rimwe riranyitse cyo rivuga mu Kirundi ni mwenuko kase n'ushaka kurangiza kubazo by'iwanje ndakwifuriza urugendo rwiza muze mushika amahoro mugaruka yandi mugiye mu gihugu cya Tanzania nibaze yuko mugiye kuduza ibendera ry'igihugu cyacu cyo Burundi na madame nawe naze yihangane kuko umusize wenyene ateza kwihangana kandi nako anezero yamperekeje ngira baramubona nuko atanyegere nabonye yagumye mu dufoto kanu ni heza na uhageze ntiwohavuta ifotoje navyo babikenewe ariko nibaza ko urugo azoruraba neza kandi no mu mama nemera nubaha akazi kanje aguma gakora neza n'abana akabaraba neza ivyo vraiment ntabwo bamfise nibaza ko ari yanyingi kuzumva inyungu hajya y'umuntu ashoye umutare ntashaka kumenya inyungu aronkamwe ubona gusishitse reka dukore hanyuma niduheze igikorwa ivy'Imana yateguye inyuma y'ico gikorwa tuzobibona niko novuga ikindi kandi Tanzania ni igihugu cyadutanguriye muri ibintu bya filime wibaze ko ari inzira yindi ugiye gutegura yuko filime ndundi zakinjira muri Tanzania kuko iz'abatanzania zinjiye mu Burundi gusa abatanzania novuga mu mico canke sinzi indimi zirabagora ikirundi kugira cinjire bakimenye neza birabagora nabibonye usanga abantu bazi Igiswahili n'icongereza gusa besho nabwe na bonjour ugati nasema nini bonjour nini urumva rero bivuze yuko kuvuga ngo indiri filime ndundi zifata karere muri Tanzania kiragoye tugikira mu Kirundi mugabo tuzogerageza kandi ndabivuga ko ningira hariya urabona ko tugerageza tukafata tugashira ko icongereza munsi bisigure ko batokwitwaza ntibabona ivyo dukina rero tuzoguma tubikora dushaka kwicongereza inyuma iki kugira bashobore kubona ibikorwa dukora hanyuma turabe ko byoduza ibendera hari kandi je bama bansavye amafilime y'amarundi nubu barazinsavye ngo ndabashire filime z'indundi cyane cyane rero barose umurundi yakinye mu Giswahili byo babikunda kubi nako abarundi nabo bokena filime bakazija mu rurimi rw'Igiswahili kumbure zironke soko hari yako bishoboka tubona imeze mu bindi bihugu bazishira mu zindi ndimi nazo zitabazakinye muri ugo rurimi nyene biya bintu biragoye na je maze ukwezi ndabigerageza mfata filime yanje Paradizo ndayishire mu Giswahili umuntu avuga mu Kirundi wumva avuga Igiswahili nabigerageje mbonye byananiye byantwaye byarangoye kuvyegeranya nyene ananiwe ngiye ngaragara byananiye nanzi ko ngena ndayitwaye iri mu Giswahili ahubwo mu Burundi naciye mbona haracara ubuzi bwishi abantu ntibariga ibikorwa birahari ugwaruka racikwiye kugira kwaguka mu mutwe raba kujya ko abanyarwanda basigura amafilime ujya n'umunyarwanda yakizanye kandi biramubeshejeho ariko abarundi turaho bijye bintu nta muntu ariko arabikora ngo afate studio yugurure agire groupe y'abantu kana kabajeje gusigura kuburyo je nzanye filime yanje muce mugenda mukayuma ngaca mugira ati zana emilio mu kwezi kumwe tuzogwa filime isiguye ino nta bihari ahubwo nkamwe baba bahinga mwiza ibintu bijanye na production
ni mubihinyanyura. Dani tuvora n'umuntu abera akajambo kamwe ugenda utekeye abera. Akajambo natekera aberi nuko yoduserukira yagiye ntiyivugire ashike no kuba yavugira igihugu avugire n'abastari bo mu Burundi. Hama genda amahoro Imana yomuga imbere kuko rabizi biragoye aze agaruka amahoro. Yes. Mu nyuma yiwe zoca ngenda nanje. Akajambo utekeye abera. Akajambo n'umutekerera abera nuko nomupfiza urugendo rwiza n'amahirwe menshi mu byagiyemo kandi azogira iki azobone kure nagomba ndakivuge nabi azogerageze aronka ubumenyi bwinshi ashobore kuzana ubumenyi bwinshi kugira natwe aduheko kandi urabona aho turajanye urazi gukunda kumbera umuhanuzi kenshi mu vya filime dufashanye ikizonanira nzokubaza uzogume online ndakubaza ati bavuze ibi nibi ngiriki rega musanzwe ibikorwa dukorana gufashanya twebwe muri filime twaratahuye ico bita Union Sera Force bana turi hamwe uyu mutipe muramuzi aje atangura ingozi arakora rubaka izina ubu yaje Bujumbura hose rubaka izina dufise amafilime mashasha yiwe impembo y'ikuzimu ibintu byinshi two turakorana twakoranye n'abanyengoza amafilime Imana mu bantu nukuvuga muri filime ndabona harimo urunani kandi yo mu bikorwa kana kabaye mu urunani iterambere n'isiri kuboneka rero tubanaye dukundane tubumwe ibindi novuga ivyiza biri imbere. Abe twifuje urugendo rwiza nizeye yuko garutse tuzonka amakuru ko wagarutse iziki kubaza tubire ko byaje. Mbe madame wewe ntaco wo mubaza munyamakuru. Mama rene ngo bakubaza. Madame Abel akajambo utekereza umufasha wawe hagiye mu ikintu cya mbere na mbere urugendo rwiza Imana izimurinda hagiye kandi azungura ubumenyi aze asangize n'abagenzi basize ngaho kuko ntabwo yakoraga ari umwe akorana n'abandi nabwo ufite batanzania twazava mutwara ava gumaya ubwoba ntabugize ari nangaha hariya niho nabugerera rega kuba ari mu kindi gihugu ntibivuga yuko ingeso n'ubundi asanzwe afite arayigumana asanzwe rero ari umugabo azi kurinda iby'urugo rwe nawe rero ndabizi azakwirinda hariya naho twize ko nawe uzosigana urugo neza bana nta kibazo vrema azoza asanga umwimbo ku kazi yakora nawe azoza harura arabe kungene byagenze yego tubashimire cyane nizere yuko umunsi yagarutse kuva turi kumwe ngaha murakoze cyane namwe urumva nanjye nzaba ndi nomero ya mbere kuko nta kuntu mwaza naraza urabyumva nawe reka turangize rero tuvuga ati uko biri kose wait and see iyi ni Isaac TV nibaze yuko ibikorwa byinshi murabibona bice kuri Isaac TV byinshi turabizana impano zitandukanye na bamwe bakeneye ubufasha kugira bashobore gutera imbere muri ibi nabiriya reka rero dutege amaso kuri Isaac TV ni waba wa mbere ko na kino kiganiro kuri Isaac TV uze kuba uwa mbere kugipartage kugira abakinyi b'amafilme babandanye gutera imbere babandanye kuduza ibendera ry'igihugu tongera tunamwifuriza iterambere mu bikorwa byiwe tongera tunamwifuriza imigisha ku Mana mu byo arimwo canke mu byo agiyemwo mu gihugu cya Tanzania kuko ni ikintu kitoroje kuba mu gihugu cyo Burundi akaja mu gihugu cya Tanzania akaba yanatugiye ko ari naryo rya mbere agiye mu gihugu cya Tanzania ni ibintu bitaba byoroshe aze agire amahirwe aze ahurireyo n'abandi barundi basanzwe baba mu gihugu cya Tanzania ndetse baze bamwakire neza uko biri kose reka tumwifurize akazi keza Starboy kuri mikoza Isaac TV ni jana ko ndagerageza kuyaga namwe murasikunda bakunda cyane gose gira like na share na comment na subscribe kuko turazikeneye muri ko muragira ama subscribe tumushikikire Abendi wayo ni umwe mu bakinyi bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu Burundi bariko barigaragaza bariko bakora ibikorwa byiza cyane gose papa aho uri hose uhezagirwe kandi Imana iguhezagire Starboy kuri mikoza Isaac TV bye bye ndabakunda cyane gose ciao ciao